nuko muri UEFA Champions League rero ku munsi wejo bageze kuri indwi ikundwi novuga igira kangahe indwi igira gatanu mu matsinda inondwi igira gatanu rero twari twiteze ibikomeye koko ariko kandi byanabonetse ku bibuga bigiye bitandukanye uhereye ku matsinda ku itsinda rya gatanu rya gatandatu ry'indwi ry'umunani ry'icenda ndetse nako ry'indwi n'iry'umunani bari mu kibuga mw'ijoro ryakeye wanashima imikino ibiri yatangura iyindi yatanguye igihe cy'isaha imwe n'iminota 45 ekipe ya Lazio Rome ifata ka ekipe ko muri Ekose kamaze imyaka 5 katarengana amatsinda muri zino nkino novuga za UEFA Champions League kitwa Celtic gatsinda ibitsindo bibiri ku busa hami karungika n'ubundi ku yindi curo hanze y'inkino novuga za UEFA Champions League no mwaka bitsindo bibiri ku busa byari y'umugabo umwe Ciro Immobile umwe mu bataka bakomeye cyane muri ino myaka ni match yari ryoshe gose ni match uri kuraraba twavuye ngaha tuvuga yuko Lazio de Roma yorohewe gutsinda Celtic ko Celtic yari ifite inota rimwe Lazio de Roma nayo yari mu kibanza ca kabiri umenga n'amanota indwi rero match rero Lazio de Roma nabwo yari wabo karabagurukanye Alonso kaka kipe karabugara karabataka ariko ndabwira abo turi kumwe ntayanye n'amavamuhira nibiza guhera ku busa kabisa kakadugije amaboko karabagurukana kabisa ariko harakiro nombera yavuga ati twamaturi bakuru banyu nimutekereze abakubita ibitsindo bibiri abana kabisa aravuga ati nta kundi twitanze tuzatwarushe turamanitse amaboko reka ndakubwiye kuri ico kintu kikari karavuga ikintu cagaragaye abantu benshi badashoka biyumviye buriya Champions League abantu bakunda gutangura kuyiha agaciro iyigeze muri 8e de finale canke muri quart de finale ariko Alonso nyimba wabibonye no munsi mwijoro gejo warabibonye match zejo zari zitandukanye n'amajournée yose twarara voilà ico coco aho bitandukaniye ni he ibintu byejo byari bitanguye kujamwo ibiharuro byinshi kuri buri kandi bidaditse ku migwi itandukanye kuri buri groupe yose buri groupe raba ama match yose ukuntu yagenze nuko nyabantu bataronka access kuyarabira rimwe mugabo raba resultat niyo twava kwa Barcelona duhinda kwa Paris turabigere twasanze hariyo penalty ku munota wa 98 98 ibintu nk'ivyo imatch zejo zari ku gwego guko novuga no kwitira ugwego kwa Premier League kumwe muri Premier League ata match nimwe iri neglige iba iyo match kiki yari karakubwira ya Shakhtar na babe ya Lazio na Celtic ni nazo match zose uko zagenze ku munsi w'ejo raba City bayibanje bibiri ranka raba Barcelona wamengo bari amavubi bavuga bati byanga byakundi match dutegezwa kuyitsinda raba Atletico kuri Feyenoord yoyo niyo novuga ko yari yoroshe nk'ibyabaye bitatu kuri kimwe ariko kandi ntibyari byoroshe kuko bigeze kuba kimwe ku kindi muri mita cyari kimwe ku kindi okay raba Angers yari mu match ya Milan na Dortmund Mila yagiye guhusha penalty bwa mbere byari no kuba bibiri ku bindi kuko Giroud yaronse penalty aranayihusha ahantu hose biharuro byari ibyo twabonye nuno musura za kubibona abafaransa kuri plateau baryoherewe ko Paris itahanye nota kubera yabasubije muri biharuro yabasubije muri course kabisa yabasubije muri course byabo byari birangiye nuko rero Lazio Rome itsinda Celtic gutyo rero Lazio Rome ironka qualification ya 8e de finale ariko kandi no kurindira yuko kuri match ya nyuma izobahuza na Atletico niyo novuga bazobahuza niyo zobaha novuga uburenganzira bwa classement unye abo wa mbere urundi abo wa kabiri kuko Atletico nayo yabikoze neza imbere ya Feyenoord
Atletico yatsinze ibitsindo 3-1 babasanze hara muri PIB wabo akazi keza cyane gose kuno mumenyereza Diego Simeone n'umukinyi we Antoine Griezmann yitwaye neza cyane nawe ari mu bakinyi bameze neza uno mwaka. Rero muri no tsinda nuko byari bimeze aho ubona ko equipe nakunze ambiance ya yijya stade ya Feyenoord arukuno kabisa batsa umuriro baratsa umuriro kawumva n'abantu rero bafana bikomeye cyane. Nuko rero Atletico yaciye igira amanota 11, Lazio Roma amanota 10, Feyenoord amanota 6, Celtic inota 1. Celtic rero mwumvise yuko no muri Europa League ntizojayo cyamaze kurangira. Feyenoord bazoja muri Europa League imigwi na 2 yamaze kuba novuga ija muri huitième de finale. Hasigaye novuga kumenya uzobo wa mbere ndetse n'uzobo wa kabiri ku rukino rwa nyuma. Equipe ya Atletico ifise amahirwe menshi kuko izokwakira equipe ya Lazio Roma. Lazio kuko match ya mbere novuga bahuje yabereye novuga Roma banganya igitsindo kimwe ku kindi. Nande Atletico na Lazio Roma simwe umugardya yatsinda igitsindo ku misegonde wa nyuma. Rero no kurindira ku kwigenekerezo rya 13 kwezi kwa 12 niho tuzomenya hagati y'imigwi novuga uzobu wa mbere muri no tsinda. Tuje mu itsinda rya kabiri. Itsinda rya kabiri equipe ya AC Milan yari mu rugo bakira Dortmund. AC Milan hambavu novuga yo kugenda banganya muri mita kimwe bukindi bagarutse muri deuxième mita byabatekurukanye. Dortmund yabagurukanye ibashiramwe ibitsindo 2. Kucyo rero bica birangira ari ibitsindo 3 bya Dortmund kuri kimwe cha AC Milan. AC Milan kubwanje nabonye novuga habaye usaba 3-1 3-1. Iyi match ni match ubona yuko igihe vyari ko biraba urazi ko vyabera rimwe n'izani ya Paris Saint-Germain. Ni match umwanya wose yagumi ihindura ibiharuro kuko Dortmund ko yatsinze bavuga ati Dortmund itsinze Newcastle gatsinda ibiharuro bisa kuba ukundi kugukunda kuko urazi yuko ni Dortmund yari ya mbere amanota 7, Paris Saint-Germain ya kabiri amanota 6, Milan AC ya gatatu amanota 5, hama Newcastle amanota 4. Urazi ko muri no tsinda Dortmund yamaze kwikarifya. Yeah, Dortmund ikarifya gute? Reka ndakwereke. Muri rino tsinda ry'urupfu. Niryo tsinda ry'urupfu. Niryo tsinda ryari komeye kurusha ayandi matsinda. Harabayemwe amakosa menshi cyane. Amwe mu makosa yabaye Newcastle nibaza yuko ariyo yoba yarakoze amakosa akomeye cyo kimwe na Milan ni nabo bariska cyane uno munsi kubwirana amakosa bakoze kubera iki Alonso mwitsinda nkiri ry'urupfu imigwi inganya amahigwe yose inganya n'igihagararo kirazira kwemera gutakariza amanota y'umuhira ayi muhira gira garanti yuko buyafise buriya Paris yari ifise 6 y'umuhira yananiwe gutwara yeje yonyene kuko Dortmund yayitsindiye muhira Dortmund yabitse muhira na Milan AC yarayitsindiye muhira muri yale barayitsinze muri yale barayitsinze retour niho banganyije muri retour ntibanganije Milan AC yabatsinze nivyo baraye Milan AC urumva equipe yitwa ntuze iyo mu Bwongereza Newcastle yakoze amakosa atabaho mu kwemera gutsindwa na Dortmund muhira kandi Dortmund n'ubwiba banye ya mbere nuko yabaye clever cyane aya manota yo hanze yagiritorera cyane ibaze gukura kuri Newcastle 6 ku yandi hariya batsindiye iwabo batsindana no muhira wabo hariya Paris yarahatsindiwe mugabo iwabo bakina na Milan AC ibaze noneho erega biroroshe bafise ajya 10 wabonye Milan AC yabakora kwa 6 ni 11 noneho oya ni 10 Newcastle bayikuye kwa 6 AC Milan bayikura kwa 4 voilà Milan AC banganirije muhira baca bagirane bagiye kuyitsindira iwabo Ubutaliyano kandi Milan AC yayihagaze ko imbere ya Paris Saint-Germain ubuheruka donc mu biharuro rero uwitwaye neza muhira ariko akagira imana uwasamaye muhira akanamukura kamanota muhira uyahagaze neza niwe Dortmund afite amanota 10 Paris Saint-Germain ku mugoroba yagerageje igira imana ntiyatsinda
iyi tsindwi urumva yari kubitsindiwe muhira iyi ntuzenya iyi Newcastle yamakosa yo gutakariza match muhira contre Dortmund yari igiye kuyarepara hehe kuri kwa Paris mugasi ko byagenze nayo mpamvu rero umuntu yagize amakosa ye muhira bigiye kumukuta shere cyane nk'ubu journée ya nyuma igiye guhuza Milan AC Dortmund izobiri muhira yakira Paris Saint-Germain iri qualifié aho rene naho hari amahigwe ya kuri Paris Saint-Germain niyo hari amahigwe ya Paris ukuvuga Dortmund yoyo izozivuga ngo tuba ba mbere mwitsinda ariko kandi tugerageze ntibadutsinde kabiri kuko ejo Paris ni yatsinda Dortmund bazoca banganya amanota 10 ku yandi kandi uravye confrontation zabo Paris izobibakuye kwa 6 Paris cibi ya mbere muri iryo tsinda Dortmund rero bategezwa gukora ibishoboka byose n'imiburiburi bakaronka nile nibaronka nile Paris izobironse avantage kuko ikikwiza amanota ngahe 8 mu gihe hari yabica bisabwa ko umwe muri bagwana kubonganya amanota bose Newcastle izokwakira AC Milan Newcastle igize imana igatsinda Milan AC mu Bwongereza biranashoboka niyo yotirengana mu gihe Barcelona itobaya bambe mu gihe Paris Saint-Germain itobaya tsinze Dortmund kuko baca barabe ivyahuje Barcelona bambe vyahuje Paris Saint-Germain nande na Newcastle Newcastle na ifise resultat nziza kuri Paris niyo groupe novuga irimwe ibiharuro bidaditse bizodadanogwa neza na journée yanyu match rero za nyuma nizo onye Dortmund Paris Saint-Germain Newcastle AC Milan ariko AC Milan je kubwanje kubona batsindiwe muhira ejo ikosa ridasanzwe hano namaze kuyikura kwa maboko kandi Giroud niwe bahemukiye Giroud yaronse penalty umengo nico cari kigiye kubika itsindo ca mbere muri match arayihusha oya ahubwo byagiye bibe bibiri kubusa oya ni nani yatanguye Dortmund baronse penalty oya ijya Dortmund yaje mu nyuma y'iyamira ico ndacibuka Giroud yahushije penalty ya mbere nuko rero muri no tsinda n'ubundi akazi karacahari ariko Dortmund yoyo baryamye novuga amaguru abiri yose muri huitième de finale ari muri huitième de finale noneho birabe niyo equipe twabona tuti n'imiburiburi ngaho iyi niyo ya nyuma mwitsinda tukibisoma gutya twarabona tuti nawe no hano hari Mirase yagarukiye muri za demi finale mwaka uheze hakaba Paris Saint-Germain akaza Newcastle nziza cyane kandi serukira iva mu nyihiganwa rikomeye cyane yabaye muri zine aho Liverpool itaronse iyo ticket aho Chelsea itashoboye kusoma ku nturire twabona nyene ko Dortmund ariyo equipe ubona ko kugihagararo niyo equipe igize mugani wo mupira niyo Champions League ivyo bitangaza biraba cyane gose Paris Saint-Germain amanota 7 Newcastle amanota 5 cyo kimwe na equipe ya AC Milan amanota 5 rero mva yuko hano kabisa bigiye kudadanuka nabo nyene igenekerezo rya 13 Dortmund bakira Paris Saint-Germain Goodison Park oya ya kibuga ntabwo ari Goodison Park yitwa Stade Eduna Park Eduna Park Stadio Eduna Park ni Newcastle nabazo kwakira AC Milan Newcastle nabo ukabona ko ari avantage kwakirira muhira urukino rwa nyuma ari nta mpamvu ubona ko kuri AC Milan amahirwe asa n'ayagabanutse cyane gose par rapport ya Newcastle nuko rero kurindira match za nyuma ariko rero buriya Newcastle nubwo yagiye gukura nile hariya bakanayigomba ku munota wa nyuma buriya novuga Newcastle ko ariyo yaronse yabaye chance kuko yarushijwe Paris Saint-Germain yakinye neza cyane yaronse n'amaokazio menshi cyane buriya penalty babahaye ku bwanje niyo itariyo paraporo ya penalty babimye penalty iri kwivugisha benshi cyane gose cyane iriya penalty kabisa jewe nagize ikibazo cha telefone mu gitondo nagombye kubaza umwe mu bantu baba arbitre tuzinanye kuri reaction ndamubaze uko wewe akibona ari ukuntu n'ama equipe nyene agira influence ahubwo je mbona yuko bagombye kuyishumbusha donc bagombye nyene gwa avantage nyene no equipe nyene apari erega hinga nakubwire nyimuzi action sinzi ko waravye match ukuntu yagenze sinzi ko waravye rezimyo yayo hari ikosa ryakorewe Hakimiriye niyo yari penalty
niyo yari penalty bamuteze kabisa mu buryo bugaragara muri ralenti urabibona neza muga VAR irakauka ku kintu cyabaye maze igihe yifitiye na chance za penalty wabona yuko Paris Saint-Germain deja yari kwirataka cyane yari kwirakina gose babongeye iminota 8 ibana barabagurukana ariko biranga kabisa amakazi bananirwa abaye abasore ba Barcola hariya vyanka rero kajya gaho kahushije okaziyo nyinshi cyane Kylian Mbappe yanagarutse novuga kuriko ndetse na Dembele abati ko biri kose biragoye ko dushobora gushika ku kintu kizima tukinanirwa no ku buryo bwene turata amakaziyo nkaya cyane rero ikintu cabaye ijya penalty ega mu bisanzwe mu kibuga no bari bitarashuha no bari bitarashuha kuko uvuga ati bara match yashushe yari cabaye umupira Dembele amara nk'ukuti centre umupira ukubita ninko mu mbavu wakubise urumva wakubise mu mbavu kuguru ucuduga no ku kuboko urumva kuri umukinyi yitwa nde hajyanye Newcastle uyu wafise izina nyuma ngo ni igitaliano barakina kuri alfu gauche nimero 21 ubona yuko uyu mukinyi wewe yari yagerageje yitwa Livramento mita cyane gose n'ikitsino cambere cavuye kuri we cavuye kuri wacenga abakinyi benshi arekura umupira batera migore hari ariko Isaac hari araushirayo rero biba gihuti hama arbitre amhamagara kuri VAR hariya agaruka avuga ngo ni penalty nico cyane atangaje n'abantu biratanganje ukungene VAR irafise umwanya wo gusubiramwo amavideo umwanya munini sivyo kuko n'amategeko nico avuga kuko nivyo ivyo muri arbitrage amategeko arashobora kumwanya ku mwanya mwora mubibona tukumva ivyerekeye kugira ngo igori ginjire bakubwira yuko umupira uteze kuba winjiye complètement wose winjiye ivyo babiza byaje vuba ariko ibindi ivyerekeye novuga yuko ukuboko muri sifa de réparation bisigura yuko hari byinshi babisigura iyo umupira ugukubiseko kuko birashobora gushika usanga mu defenseur adégage umupira wakuta kuko kuri wari muri sifa de réparation icyo gihe nta penalty rimwe kuko nta ruhara wabigizemwo niyo kayabaye nta ruhara wabigizemwo urumva aho bavuga bati haba inme iyo ukuboko kwavuye ku mubiri kwaduga urumva aho bacavuga yuko kukabuza no bwo umupira kubandanya wari muri direction y'igori kwakongereje volume y'umubiri urumva iyo wampesha umupira kugenda naho bavuza penalty bagacavuze bati iyo umupira ukubise ku kindi gihimba atari ukuboko hama yakuta ukuboko nta penalty kuko iyo gakubise ku kindi gihimba umupira wiyorienta aho ushaka uravyumva nivyo vyaba nibindi bavuga nka kujya nk'umupira nk'ubu urashobora gutaka utaka urumva iyo umuntu aguye hasi agirisha apu iki amaboko rero umupira ukuse kuboko harabacavuga ni penalty ntaba ari penalty kuko iyo ni apu yiwawe wagize nico gituma cyose batanabivuza rero ijya bariko barabivuze ejo bundi baya basiza ngo zihari yabo kuri Canal Plus ba Saminasri ntabwo ati no Cheni ari uti yari penalty yanafashe ni ya mbere mu guhakana ijya penalty donc ukuboko umupira watanguye ku gihimba cy'umubiri kindi cyari ukuboko ucuja ko kuboko nta penalty nkiriya na ibabo biriya bintu Alonso jewe reka nubaho mvuge babigira nkana erega ijya VAR yaje kugira ngo igabanya amajambo gusa mugu ugomba kukwibaza zo kuyiba jewe narumvirije audio ya conversation y'umuhagarikizi wo hagati burya niyo nagiye kubona bariya bisanga imbere ya ekra hari sibo banayikontrola oya haba abantu nk'aba Misi nabo baba bari muri technique baba hama image nukuvuga VAR iyo igize haba communication y'abantu batatu haba communication y'uri mu kibuga n'abari imbere ya bajya twe tubona ariko hakabaho n'abari muri technique yari match ya Newcastle na Arsenal ijya conversation ijya audio yarasohotse après match yarasohotse conversation ku buntu bayaga umuhagarikizi ntigeze ava mu kibuga yavugana na bariya nabo bavuga ibyo bariko barabona ariko bariya b'imbere ya televiziyo ziriya VAR basaba uri muri technique kubaha angle zose sinzi nyimbo uri kurabyumva kuko nyimbo uvuga ngo umupira ngo wasohotse abandi bati ni wasohotse
bigusaba ko kamera baguha kamera za angle zose no kuvuga kamera iri inyuma y'ikibuga n'iri ndani y'ikibuga n'iri aba ku murongo gutya nawe yerekanye angle imwe baramusaba izindi avuga ati ngo nta bindi bishoboka ko nkora barensista baramubwira yagiye kubaha angle zose match za yagize nabaza bemeje igitsinda baramubwira ati diwa maga muhagarikiza ati mureke kuko nubundi umwanya za wagi ubwo nyene equipe iribwe Liverpool nanuzenye uko nyene bavuze ngo VAR irapfuye Liverpool na Tottenham urazi ko Liverpool bayibye nayo nyene igitsinda ni Liverpool yibwe ni Tottenham Liverpool urumva donc iriya VAR umuntu hamwe arbitre mu kibuga ashaka kudesida kihenda bariya ico badesida bagombye kizoba kuri ko nubundi arbitre bazomubwira bati cyo sico burindura naza adeside uko nyene mugabo jembo na arbitre yo ba president muga iya anabaye president nawe mu kibuga hari naho bamuha angle zitamufasha kudesida neza decision kana ni naco gituma ubona yuko n'inyuma y'igikombe c'isi barigeze gusaba baranavyemera mu nyuma muri mengane muri FIFA baravyanse bashatse kuzana ubuhinga bw'uko ibivugirwa muri VAR ngo bo bitanga ariko barahagarara baravuga bati mwabantu mereka reka nta kubitanga ibararyogwa kubera bavye yuko bazoresha no kuri YouTube abantu acuga ati bararyogwa kuko nta umenye ibintu ijya ya Newcastle na Arsenal Sky Sport yayisohoye yarayivugirije kabisa uravyumva iyo rumva yarayumvise conversation generayumva rero zo conversation bavuga ati none uravye nk'iyo conversation uwo kwiyumvira conversation yabaye ku munsi weje yurya mu arbitre na VAR byotera polemique me twebwe ubwi wacu twako turaba twarabibona nta bintu byo kwiyumvira 2014 le loi du jeu arazizi l'arbitre urumva twe tukabibona tukavuga tuti ni ari penalty ariko waraje avuye kuri VAR ega musanzwe byari kuba vyumvikana gato iyo afata decision yiwiwe direct akavuga ni penalty ariko irapirota yo kuja kuri VAR ariko Alonso two nasubira inyuma twiyumvire iyi Champions League ni Champions League nyene mugabo ni commerce ni business ni commerce goye cyane gose yuko nka Paris none subiramo Paris uno munsi mu ba equipe afise abakinyi beza bamazina umuntu wese ashaka kugomba kuraba chaque match irimo ba joueur de classe novuga mondial hera kuri uwo Mbappe inyuma ubu ega Champions League ntigifise Messi nikigira Cristiano none abisiganye ni bande si Mbappe na Haaland cyangwa n'abandi Alonso ivyo biriko birica football uno munsi c'est difficile yuko ushobora kwemera yuko nk'umugwi nka Real Madrid uva muri premier tour biragoye parce que l'équipe izana amafaranga uno munsi Paris Saint-Germain sino rya rukino ibiharo vyako bihindutse cyane Alonso ugacura mu Faransa ariko ndavuga sinari bwagisoze wowe utanza karo ka Real Madrid yo iri muri security erega mwijoro riheze na Barca yari muri risk ibaze rero nka Juve mu mwanya wayo yiyumvira ko rino joro hariyo risk yo gutakaza meme Paris meme Barcelona urumva ico kintu ngo bari uruhombo rukomeye n'uruhombo none erega natwe bwariyo ikipe zihora zivamwe tukavuga tuti naho tutazifana ivy'imbere ntibigiye kuryoha ivy'imbere ntibigiye kuvobyo shaka tutange example yumvikana muri demi finale iheze ya Champions League hahuye izihe n'izihe Man City Real none wibaza uretse ko na finale yari finale nakubwire nyene match ya Man City na Real Madrid Man City na Real Madrid hari habaye nde na Inter de Milan na Miraz Inter de Milan na Miraz nta bantu bayiravye be nta muntu yayiravye uravyumva nijo ndakubwira kubera lo championnat mu Butaliyano ni kuri gwa finale yabaye finale mugabo nta muntu abayifuza kubona City na Inter de Milan muri finale abayifuza City Real abayifuza City Bayern none haraho twarabiye match twumve ngo abantu ngo barimwe ubukeba ngo umuntu yaje ngo yakaniye ngo n'ubu City ngo ari karahari n'ubundi genda umwentere cyangwa genda nibibaho iriye yari itandukanye jana ku ijana niyo twabonye irabikorera ko cyane urumva kugira ngo nayone ishore kugiciro resete rero naho rero tubona yuko c'est vrai biri cha football ariko
vyumvikana yuko ni match yo ku munsi weje ya Paris Saint-Germain Newcastle. Newcastle abakinyi batangaye, twabaye ba Jorinton batangara, Eddie Howe aratangara avuga ati ibintu ntivyumvikana, umusegonde wa nyuma cumenga ari ikintu kinyegeje nyuma. Kandi amplisi ku musegonde wa. Ni ibintu kabisa kuvuga bayisovye ku ngufu. Bayirondere ku ngufu. Nuko je mu itsinda navuga rikurikira itsinda rya G ni equipe ya Manchester City bari baramuka bakire Leipzig. Hama Man City iza kubitsinda ibitsindo bitatu kuri bibiri bya Leipzig ariko gwa rukino rukomeye cyane ku ruhande navuga gwa Pep Guardiola kuko Leipzig yatanguye yinjiza ibitsindo bibiri ku busa mu gice ca mbere. Man City yaje kuba novuga ikizwa mu gice ca kabiri na bamwe bakinyi babo bakomeye aho wavuga Erling Braut Haaland wavuga uyu Phil Foden yabaye homme du match ku munsi w'ejo Julian Alvarez jewe nabikurikiranye ndumva ko Leipzig imaze gutsinda bibiri mukaje ico kerana n'ikigera kinkanga situzo wemere ko yatsinzwe match hits wanajyamye ukabyuka ugasuye ukabibona ko yarayitsinze no muri 80 minutes yo gutsinda mu reka naco cabaye buriya equipe nka Leipzig si equipe nto ni equipe ikomeye Leipzig cyane gose ku buryo gutanze bibiri ari wari wese yogaruka ariko ni City yabandanije kwerekana kakanyarigabo kayo ico novuga ahubwo faiblesse kanaka burya twirengagize bitatu yatsinzwe tubanze turabe bibiri yemeye gutsinda ariko nuko niyo faiblesse ubwo bushobozi barabufise rimwe mora mbona yuko kabara kantu ko gusamara kumbure kuko umwanya n'umwanya baragakosora hama bakagaruka no bwa standard uko ugeze neza cyane bavuga yuko yo bari faiblesse komtere jabwo mvuga yuko ko bari gusamara demo marotre y'urukino ariko umumenyereza Pep Guardiola nkuko yamari ari umujeni cyangwa nkuko ari umujeni akagerageza kubona novuga ikosa aho ryaba urakoze cyane reka ndakwereka rero aho habera amakosa akomeye ibi bintu mwitsinda barimwo City barayiravye basanga niyo equipe muzikomeye yayi yatomboye itsinda rimeze neza cyane yori yorohewe City paraporo y'imigwi myinshi ariko banza uvyumvire Alonso bibabaye ko kanga equipe nka zose muri ritsinda zarabatanze kubasomamwe igitsinda ni match ya mbere bakinye na Etoile Rouge yo muri Serbia yarabatanze ko batsinda igitsinda kandi hari ya Etihad sawa urakoze cyane ico nagomba ndakubwire ni giki izo si za Etoile Rouge si za Leipzig ejo muri quart final huye na Madrid ukayemerera bibiri ubugiye nico nariko ndanita kosa hariyo equipe ku rwego kanaka murantunga hariyo urwego kanaka iyi imbere uri kuraja ugapermeta no makosa kandi urazi ko zihura uko zigiga imbere niko zihura meme na Inter domina ngijya uburyo yugarira neza niwo yibonamwo bibiri nguze kuyibonamwo bitatu babe ntiyo kubonamwo bibi wasamaye nguze kuyibonamwo bitatu ntibishoboka niyo makosa rero yukwevita hakiri kare nico kino rero nise amakosa City bariko baragaragara uzobikora kuri Etoile Rouge uzobikora kuri Young Boys uzobikora kuri Leipzig meme no muri championnat warabonye rimwe na rimwe ko birangira birakunda barabikoze imbere ya novuga ya Wolverhampton match iraho Wolf itangura kubabona mu gitsindo muri premier mi-temps deuxième mi-temps baje bayigurukana ibitsindo bitatu byose kuri kimwe ibyo rero byamavyashize inde yatsinze Wolverhampton Wolf yabatsinze bibiri kuri kimwe Wolf yarabatsinze yari West Ham Wolf yarabatsinze Man City c'est pas une équipe ishobora kuba encaisser 2 buts batangura kuyankesa 2 nikosa abari kosa rikomeye situmura aya matsinda no munsi Man City iri kurekana faiblesse ikomeye ntabwo no muri championnat bisigaye biyigora urumva no munsi nituzi ikintu kiho kirabura kuko no munsi uri kuraraba ni Man City muri kino gihe irabankese cyane irabankese gose nka Chelsea igagusumagiza ibitsindo bine kabikubona ibitsindo bine oya reka twirengagize City ko yatsinze nayo bine kuko City kutsinda bine ni ibintu bisanzwe ariko bine byinjiye mu igori rimwe rya Lesson
hari ikintu kimwe ko kiraboneka kuri Man City kigoye batanguje igitsindo uyu mugwi wa Liverpool uraje urakigombo mu buryo bumeze gute mu buryo bw'uko City imbere yuko Liverpool igombora yari gushobora no gutsinda 4 cyari gushoboka kuba ari 4 ariko kubera ko ibyo 4 waronse izo okaziyo ukazifite kubo bararonga okaziyo imwe bagutesha amanota utategezwa gutakaza mu rukino kana uruko rero match yejo ni Leipzig ubona ko yavuye yemera novuga kuca bugufi imbere ya City ibitsindo 3-2 Young Boys cyanyuma cinjiye ku munota wa 87 87 Young Boys rero mu Busuwisi yakankamiye Etoile Rouge ibitsindo 2-0 yakizene yayikankamiye niyo equipe mamachi yose ariko niye no umuntu agusumba aza ngaho nyene akagukankamira ndavyumva kuzangiwe n'agatero mu match yejo yose niyo match yari yoroshe kusumba izindi match voilà urumva 2-0 kandi ukabona nyene ko batsinze à 100% nyene abanya Suisse nyene batekaniwe ukabona nyene ko bitari bimeze neza kuri no equipe yo muri Serbia babanyi bacu hari rero ni Young Boys nabo bace baronka akaryo ko kuzokina Europa League uko biri kose kuko bace bagira amanota 4 Etoile Rouge ifise inota rimwe ryonyene kuko muri no migwi urabona muri no migwi nta nimwe ifise ububasha bwo gutsinda iyi no migwi yindi imbere nayo mpamvu mvuze ko yaronse amahirwe yo gukina Europa League kuko match ya nyuma equipe ya Leipzig izokina na Young Boys aho urumva ngane gutakaza kwa Young Boys sivyo Man City Etoile Rouge yakire Man City nta Etoile Rouge yotangaza abantu mu gutsinda Man City biragoye cyane City zo avitahana yose kuri yose yarayikwije 15 izo nizo equipe ziha Haaland kuba meilleur buteur muri Champions League meilleur buteur voilà rero hano bisa nkaho byarangiye kuri classement Man City zo biya mbere Leipzig biya kabiri Young Boys biya gatatu ifise amanota 4 Etoile Rouge ifise inota rimwe ryonyene mwitsinda rya nyuma rya H ni itsinda abatari bake twari ruturindangishika ku munsi wejo Shakhtar yoyo ni sans faute yabikoze neza nkuko byategereza batsinze equipe yo mu Bubirigi gitsindo kimwe kubusa Royal Antwerp iyi ni equipe yatanze kado kuri bose Royal Antwerp nta numwe atayikuye yarabagaburiye kabisa ni Shakhtar rero nta mpamvu novuga nimwe bari kureka kuyikura ko no manota 3 yarasigaye kuko 3 y'ubwa mbere bari bayakuyeko rero Royal Antwerp ndabira ifise ubusa bw'amanota mu nkino zose niyo equipe ya nyuma muri ano matsinda yose igomba irangize yifitiye ubusa bw'amanota ni Magara Young Boys Magara ifise rimwe yoyo byopfuma oya nayo birangana kuko yoyo ifise rimwe mu nkino nyinshi rero inye Royal Antwerp kabisa ivyayo byarangiye nabi cyane kuri no rokoro novuga bizogora cyane gose novuga ariko bihora biba muri Champions League je naro ndabibona novuga muri zinkino zo gukurakuranamwo ziburayi imigwi serukira bihugu niho usanga ubu bwa Gibraltar bwande mu match 10 nangahe usabwa amanota none bacelebra iyo hariho no munsi batsinzwe nkandugwe kuri kimwe bakubwira ngo baheruka ku kirongo ukabona barura nk'imyaka 3-4 yari ihitse nico batakirongo biriya bihugu ni bya bihugu nka kikiyo kwisanga novuga ari umwene gihugu wa Gibraltar usanga ari nka kapiteni wo mu guserukira gihugu nkaziya za Sema za Marte hajya kabisa wowe uri kigege no yobora kabisa ariko sinibaza kabisa n'umwanya muto no kuyihagura Alonso nk'imatch yakinye mu kinama ejo bundi wo bategeka nuko baguha akazi muri ministeri kabisa njewe ndabo umugenduzi mukuru muri ministeri ya sport hanyuma ndabakinire ninjire mu kibuga amplis ndi kapiteni uri kapiteni nuko rero ku rundi ruhande yari equipe ya FC Barcelona bariko bakira equipe ya FC Porto yari match novuga iri capitale cyane ariko cyane novuga kuri no equipe kunako kuno menyeza Xavi Hernandez
burya Xavi Hernandez yakijijwe byinshi mu gutsinda urukino rwo ku munsi w'ejo. Ibitsindo biri ku busa nako biri kuri kimwe byose byinjijwe n'aba Joao abanyaportugal batsinda abanyaportugal bene bene wabo byari bisa neza cyane. Bo ikintu cya mbere kiri positive nuko Xavi Ntsinzi yaronse yayikoreye mu buryo bumeze gute nyimba wabiravye Alonso Xavi yavuze ati ikintu citwa umwana wese singoma kumubona mu kibuga yashizemo abakinyi bari bafise maturité urabona Araujo yamushize ku ruhande rwa Joao Joao acamushira mu mwanya wa Balde genda wicare ndaguhamagara mu maziri ziri dure ntabwo yagombye rero imfashanyo y'abana bato kuko yarabonye abana ibyo bamugiriye bagenda bagakina imbere y'igori ico ni kintu ca mbere. Ica kabiri shwa ya Xavi yo gufata uwitwa Joao Cancelo ukamushira ibubamfu twabonye yuko uriya muhungu umwanya wiwe n'ububamfu Cancelo ibukan abana meilleur joueur wa City avalane pass aguruka yaca ku bubamfu n'umwanya umworohera cyane kurusha none uyu Cancelo siwe yaje kurisha bench Zinchenko muri City none Zinchenko ntiyaca ku bubamfu cyane ahubwo uyu unye sinuko mwicarika gusa uyu unye wundi w'umwongereza akacaca ko unye asigari kapiteni Walker agacamanuka hari none si ivyo gusa raba na saison yiwe yaramukenye ugitangaza yaruka mu amenyere joueur mu Bwongereza urumva kandi ni ibintu bishika gake ko mukinyi akoresha ukuguru kw'iburyo ukujyo akina inyuma ku ruhande rw'ibubamfu biragoye cyane umukinyi nk'uyo kenshi agufasha kuzibira ariko monte nka ziriya ntiziba zishoboka ariko Cancelo jo wamengo n'umukinyi ari muri batatu b'imbere suko yatsinze gusa suko yanatanze n'umupira w'igitsindo buriya na kiriya gitsindo cyaka ya gahunga ariko na byinshi bahushije imipira myinshi niwe yariko arayirondera iyo yabaye reisite kuko ujya yabaye urufunguruzo rw'urukino rw'ejo ico tugishire ngaho equipe ya Barcelona kucerekeye gucrea possession yari très correct ibintu byose ahubwo ndagaruka ku bantu bitwa Rafinha n'uwitwa Joao Felix kariya gahungu nako kasoye ko twereka ko ivyo bagatiza bagapima hariya navyo batakarenganya gafise ubwana bwinshi gahusha ibintu byinshi cyane raba imatch za Barcelona nyinshi karakubagana nakanu kabagari ukako kari mu kazi mu gakazi kameze nka Vinicius wa kera garuka no muri za classico cyane donc ejo Benjamin yari jambo yavuze ati Barcelona ubundi ni equipe y'abantu bavuye muri La Masia ico naraye mbonye Alonso kuba utari umuntu wo muri La Masia ukareyisisa muri Barcelona bigusaba urwego rurenze bigusaba ingufu nyinshi cyane zirenze kuko ari ukuntu nibyo wonone umengo dushoka tubuna nyene kutari wabo hanyuma ni match Barcelona bagerageje kuyijera buriya equipe yabatanguje igitsindo FC Porto itari mbi nayo wabona ko ikina neza igerageza no kugenda mu buryo buri offensive buriya ntituvuge yuko Penia nawe yabafashije yabakijije ibintu byinshi cyane mbe ni Inigo ni Inaki Penia Penia yaba munyegori bamwivariwa kuri match imwe ntiyosubiye kuva mu kibuga kuri match yabakiniye ejo donc ico nabonye ni bimwe twamye tuvuga kuri no journée ya gatano equipe zose zazifise envie niyo Porto yatsinzwe yari ifise envie abantu bose kwitanga wabona yuko ni do or die ku mpande zose kira muntu yagomba kubona ati ibi bintu turagoma gushika ku munota wa nyuma Barcelona bayihushije occasion ishobora kugira mugani Barca vraiment mu bice byose yagerageje gukina yari nziza adversaire ntiyari yoroshe ariko big up kuri Barcelona kuba bitandukanije na FC Porto bagashaka kuronka amanota 18 match Xavi Hernandez match kugira itangure nawe nyine ubwiwiwe murabizi byavuzwe nyuma y'urukino banganyije na Rayo Vallecano yari kuri hange ibinyamakuru bitandukanye byari muri Espagne byavugwa yuko umwanya n'umwanya iyi match ya FC Porto ishobora kumukwegera n'ubu ntibirahera 100%
rero we yavuga ati iyi match ariko nabonye ashigikirwa cyane yarashigikiwe gusa ni bamwe ibinyamakuru oya bya hariya ibinyamakuru byataka bivanye na resultat mugabo Xavier yajya ntiwitege ko ibinyamakuru bimwe byavuga ati bimwe bikavuga ati aramushikiye 100% Yohana Laporte ibindi ati Yohana Laporte burya aramushigikiye ariko abazungu nabona bafite ukuntu bakora hari ibyo munyegeza bamwe ati ibibandanije uku hari ibintu abasosiyo neza kubasigurira exactement resultat zo zitegezwa kuba nziza rero ikintu cyabaye kuri Xavier avuga ati iyi match ya FC Porto ni impa qualification iyi match nkayitsindwa Jones wafise ama chance make yo kumana ya muri umugwa FC Barcelona ico yakoze ni kimwe yivi yavuga ati jewe ngira nkinisha abantu bafise ya experience ya Champions League uretse umunyegor Inaki Peña n'uyu Inigo Martinez yajavuye muri Atletico Madrid muri Atletico Bilbao abandi raba Jules Koundé Champions League arayizi urumva uyu n'umuntu akuze yes arawuja arayizi ukaraba Cancelo hariya n'abantu bakuze avuga ati hagati mu kibuga Doyonga ni hari yakina match nziza Pedri nawe kuva ba Messi bakiri hajya yari harya urumva ukaraba Gundogan sivyo imbere aravuga ati nta wundi ushobora gushira atari Lewandowski urumva uyu Rafinha nawe arayimenyereye ndetse na wa Felix nivyo yavuze ati uno munsi si champion iyi match ishobora kunkwegera wabonye yuko abakinyi bose binjiye muri esprit bafise bati iyi match niyo igidukarifye kuko uri kuraraba mu mutwe ntuzoja kubwira Barde ngo ahushije qualification ko bimushavuza haracyari umwana ariko Gundogan ahushije qualification ejo bundi deja yarabakize batsinzwe na Madrid ati ibi Jesse bye byanzanye ubusanzwe naje ngagutsindwa match nkizi Cancelo warongena guruka kumaduka manuka ukavuga ati iyi qualification twa tuyibuze jewe ndatakaza na jewe ya nani yiwanje ya experience yiwanje abantu banziko niyo bavuga ati twitange bagawe ibintu birakomeye bitanga bose FC Porto ntivyari vyoroshe ntivyari vyoroshe na gato wabonye ama saves yagize Inaki Peña bonye niyo yavyivugiye ati tuko turagira ama entraînement Ter Stegen wangirije entraînement angirisha entraînement rambwa ati bonne chance ati rero maze igena kinya match yambwiye felicitation kuko ikintu kiba ari cyiza cyane gose rero ndakubwira yuko yagize match nziza nk'iyo Lunin aheruka kugira muri Champions League iherutse niyo ndakubwiye ko FC Barcelona ni harya Xavi uno munsi arabonye FC Barcelona ego ni ya La Masia sivyo ariko nawe narakwiye kwicara akavuga ati La Masia nivyo barabizi n'abana bakiri bato ariko jewe ndakeneye ko FC Barcelona njya kurwagwagwa gwayo izoshye gwago nabande sinjye gwago n'abaraminyama oya n'aba Fermin Lopez wapi baje n'abana bo guhale 20 minutes 30 minutes bakaza bakarenforcer bwa squad ni ivyo arakwiye kubimenya ejo yarabibonye yuko hariho ahantu haje abantu bakuze aba grand urumva ntuzarara meni yamana ngo agwe qualification ku bwanje Barca kuva reka twihoze mu igori kuko hariya ho twabonye hariyo Peña kubera ko Ter Stegen adahari defense mediane twihoze ligne d'attaque muga tuyigumizemo uwitwa Lewandowski ku bwanje Xavier yatoye umugwi cyane kuburi bimwe abantu bamaze imisi bidoga ngo ntagira 11 igitsi ku bwanje Xavier yatoye 11 yiwe ejo kabisa umuntu jemba nakimuhemukira n'uwitwa Rafinha akina ibintu byinshi bidakenewe haritora neza ari umugabo ejo twari twicanye avuga ati burya Xavier mukundira ujya mwete n'umuntu kabisa byakora ubona ko abikorana umwete abikoranisha kagiye karakubagara gose kabisa cyo kimwe na ka Felix ariko ikintu citwa ngo finition sikirenda oya ariko kandi ugacuraba rero umumenyereza witwa Xavier urabaha abamenyereza rero bagira ibibazo uri Xavier ufise Rafinha ukagira Joao Felix yari ku ruhande rundi uwo basubiriza nande mu bufise n'abandi baza basa no kumengo bafise niveau iri presque ijyanye kuko Yamar Lamine n'umwana muto cyane gose bisubira Rafinha wanashima ibyagiye ujya mwana arabirusha ntuze arabicura Rafinha arafise ukuntu ari ariko hari responsibility kanaka utomuha so umwana ukuvuga ngo kumwangaja 90 minutes
n'umukinyi wa integration n'umukinyi azoza arinjira n'uyu unye Lopez Firme Lopez Firme Lopez niko kuko canke uyu unye Ferran Torres nawe n'umukinyi mwiza mugabo ni niveau imwe na Felix ni wa mukinyi nawe ivyo Felix yahushije nawe ashobora kubihusha ico Felix yatsinze nawe ashobora kugitsinda donc niba abandi gusa uca usanga bari kwagufasha muri rotation muga ku myidogo y'abafana ntaco bazogufasha mubafise hariya nawe azoza ngo amugiye solution kabisa ngo uvuge ngo aha ngo vyakemutse ariko Mediane impeccable raba uburyo raba umuntu nka Pedri raba umuntu nka Gundogan raba umuntu nka De Jong kubabona ho nyene bari kumwe tushe uburyo baherekana naho utabukunda Barcelona nawe urinjoyinga urumva ko ari urabona nyene ko ari ibintu biryoshe kabisa cyane gose yatoye 11 yo kabisa kuko afise match ikomeye muri Atletico Madrid yo terura irya nyene nkuko bavuga ati una chance par equipe iganye agaterura irya nyene akavuga ati aba nibo bakina abandi basimbure uno munsi yabonye yuko Barde canke Lamine Yamal bose nabo guha qualification ariko bashiremwo Cancelo sungukura hariya yo kumugumiza hariya alaho jaka mukubiza kumuvyo urazi impamvu nabonye bafise umukinyi mwiza muri defense centrale Inigo Martinez ya cyane gose gukina na Jules Kounde baraguformera Jules Kounde partnership ya defense centrale imwe muzikomeye kuri Jules Kounde yamyabwira Xavi nubwo je umpengekera hariya je ndumukinyo muri centrale ariko kubera yamushira harya ari uko bakina na Real Madrid kubera Vinicius kwa Araujo ariko no munsi yamaze kubibona arafise defense centrale nziza rero nareke ibintu vy'amarotation yayandi tubona yuko umenga nanakenewe gira umugwi wamaho kuyo tubona muri Real Madrid yuko ateza kuba Vinicius arajya Bellingham ari harya aba ba Valverde bari harya uko ati aba bantu bahinduka gakyo bagize ingora guhinduka bona hinduka kubera ko buriya umumenyeza ashobora guhindura paraporo y'amashwa tactique ivyo birabaho urashobora kuvuga uti reka Araujo ndamuzane kubera turiko dukina na City ashobora gucunga City ari muremure ashobora gucunga Haaland ivyo birabaho rotation mugabo kuvuga uti equipe ihoraho ivyo byo ni ibintu biba bigize biba ari vyiza kuri equipe kanaka nuko rero nuko genekereza ya 10 inakanga 13 FC Porto bazokina na Shakhtar Royal Antwerp bakine na Barcelona kugeza ubu rero ni Barca bafite amanota 12 bona ko bafite avantage no vuga nyinshi cyane gose ariko sohokara arabambere imigwi bakurikira ni FC Porto amanota 9 Shakhtar Donetsk amanota 9 aba baracagwanira ikibanza cya kabiri kumbure ariko bo bazotandukana no vuga ni n'urukino rwa nyuma kuko bigiye kuraba neza iyi migwi nyene yinye nizotara muitwe kuri journée ya nyuma FC Porto bazokwakira Shakhtar aha bazorangizanya iyo ni finale kabisa aha bazorangizanya Shakhtar fisa angahe 9 bose FC Porto na Shakhtar yabahambije Porto rero bazokina muri Portugal ngiye kuraba match ya mbere yahujije Porto kuko Porto yarinzi natsinda Shakhtar no vuga kuri match ya mbere ibitsindo 3 kuri kimwe kandi babasanze hariya muri Ukraine oya nibakiniye muri Ukraine mugaba bakiniye mu Budagi ni match ya mbere bayikineye mu Budagi ariko urumva nyene ari Shakhtar yakira ikuze kwakira mu Budagi ariko urumva ko Porto ifisa ku avantage nyene ariko bategeza kugwana ivyo nabonye biriko byadutangaza equipe zakira igeze kubitwa Shakhtar ni equipe nziza arigeze kwitwa kabisa aragatsinda keza uravye nkibi Atletico Madrid yagize Atletico Madrid yakiriye Atletico yasohotse ukaraba Milan niyo yake yarakubiswe Feyenoord yarakubiswe Atletico yaratsinze ndakubwira izakiriwe arizo zitsinda rero niko ndakubwira ngaho ntibica bisigura ko FC Porto ko yoca itsinda Shakhtar Donetsk n'ubundi bazotegeza no vuga kubigwanira yazo ari finale komeye equipe iri muhira imigwi yose kandi nawo baba bakiniye kuri terrain netre Porto hari ukuntu ari nziza gatoya kurusha ntuzi Shakhtar nuko rero ni zo match musazo bari match nziza cyane uwari wese yotsinda ari finale kabisa nuko mukanya gato tugaruke ku nkino ziza kuba zikinwa uno munsi kubera ku itsinda rya mbere rya kabiri rya gatatu n'irya kane match zirahari kandi nziza cyane gose zaraye zikinwa unkundire gatoyi makuru ntanga nuko kuvyo twavuze
umuhagarikizi wo kuri VAR yakoresheje VAR mu guhamagara umuhagarikizi wo hagati yafatiwe ibihano kuri match ya Paris Saint-Germain nibatangure babahane kabisa bari monogo bino bintu birasarisha yahagaritswe kabisa kuko bose apana benshi bose bo kuri VAR bahagaritse barabonye umuhagarikizi kuri VAR yahamagaye ujya hagati mu kibuga no kuvuga arbitre central we arbitre central nta kibazo cyiyo yari yabiretse kuko wewe yarabumvirije mu nyuma arabitaba deja hajya responsabilité bivuyeho abagira kuri kizije bamubwira rero chef wabo niwe yaragiye go contacta VAR bamubwiye ayikonfirme acara ayikonfirme baravuganye mu bwanje nyimba nawe yaragiye akabirabo akabona biriya akabikonfirma nawe akuyibihana kuko ariko nyimba yarakonfirmye penalty ari uko bamukominitse gusa je ku bwanje bogomba bagamnabo bo muri VAR ikintu cyazanye VAR urumva c'est juste kugira ngo ushobore kwereka neza umuhagarikizi ibyo atabonye sivyo rero nico cyavuze bati iyo umuhagarikizi afashe decision yiwiwe ngaho VAR iravuga ati twese twebwe baratikura ariko iyo VAR guhamagaye bihora bishika umuhagarikizi akanga agafata decision yiwiwe muri ico gihe responsabilité ya VAR si yabo ariko umuhagarikizi yavuga ati jewe nshobora kuba ntabibonye kuko cya gihe byari hari muri kafyaje kuntu yaragiye avuga ati reka nitabe ndagenda bambwira bati ni penalty je wambwiye ivyo je sinari nabibonye kuko urashobora gusanga action ibaye hari umukinya yararenganya akakuzibira rero nimba bo babinyeretse akabimbwira nakurikije ivyaba rero wo kuri VAR yahagaritswe banashima ku match menshi turatubona iyo VAR irinze hamagara umuhagarikizi kuraba action kanaka nuko iyo ngingo yabo bantu bo muri VAR abariyo novuga ifise ubushobozi bwinshi gusumba umuhagarikizi kandi kenshi iyo ngingo ni ikifatigwa ko kenshi iyo bonye banditse ngo penalty check canke goal check igihe cyose arbitre agiye agaruka kenshi novuga confirma decision novuga yo bagarikiza kuri VAR canke VAR ihamagaye umuhagarikizi ati ingurabe bugingo wafashe yo guhana umukinyi warabonye match ya Manchester muri weekend action ya Martial penetra muri surface ya penalty Achenyang kwara bakacamo mu carton jaune umuhagarikizi yafashe ingingo gihuti amuha carton jaune akonfirma ko ari simulation ariko VAR iranaliza video irahamagara umuhagarikizi ati ngurabe burya twebwe tubonye si ibyo wewe wafatiyeko twebwe tubonye yuko habayeho contact donc hariho penalty yaragiye rabyihweza neza asanga koko yihenze arakura ko iyo carton jaune ashirako na donc ikintu cyose no bwa VAR hamagarika umuhagarikizi kiba gifise uburemere kanaka kwa raporo y'ibyo by'umuhagarikizi kenshi na kenshi rero nivyo byama byabaye rero no umuhagarikizi w'umunyapolonye yitwa Tomasz Kwiatkowski niyo rero yabaye sanctionné kuri decision yo guhamagara iyo habayeho novuga uko guhana abahagarikizi binakunda yuko niyo match novuga izo ngeo ziba zafashwe match kumbura ibiharuro biragoye ariko urumva ko nimigwi ngaho onye ibironka ko imporero turaba par exemple nka Newcastle igiye muri danger kandi irabuze amahirwe menshi novuga bakumbure bari bafise yo gutsinda match yo ku munsi bayirangije byari byarangiye rero nibo baguye mu mporero y'uwo muhagarikizi ntibari babasubize novuga amanota ya 3 biragoye cyane gose